urumva nk'akarorero mfata ari nk'indirimbo yiwanje ivuga muga ntiraja habona vuba izoja habona ivuga ati nitakucheze ya baba wewe mfalme wangu nitakuimbia wewe siku zote milele. Sasa iyo ndirimbo sishobora gufata amajambo avuga Shalom shalom, uno musi dufise umushitsi adasanzwe yitwa Apel Nibigira kuri Gisha TV. Twamuheruka kera i Nairobi, yaravuye i Burundi. Bashaka kutubwira neza ico wari ugiye gukora. Murakoze cyane, banje kubaramutsa mwese muriko muradukurikirana. Hama kandi nkongera gushimira na Gisha TV yashoye kuma kano kanya kugira ngo tuganire kubijanye n'ibi canke biriya, kubijanye na kariyere, novuga ibikorwa cyangwa impano sanze nkoresha cyane cyane yo kuririmba. Hama mwari mumbajije muti vyagenze gute? Ikintu ca mbere, muhira ni muhira. Urumva nari mu gihugu canyibarutse, igihugu nakuriyemwo, igihugu novuga nyene abari igihugu umetriza iwanyu abari wanyu. Bwa mbere ico navuga nari nkumbuye cyane kurya ubugari bw'iwacu n'imikeke n'idagara. Hama ikindi naco ibikorwa nanagiyemwo ndashima Imana kuko yarabanye nanje byari ibikorwa byo kuririmba. Kuri uwo mwanya rero indirimbo zikaba ziriko ziraja ku mugaragaro, ndabishobojemo na amashimwe voice, no kuvuga ya byagenze neza, ndabishimira Imana. Ndavye kuri YouTube nambona indirimbo zimwe ziri ku mugaragaro, izindi ziri kuri YouTube ariko nta image zifise. None ni kubera iki izindi zitagira image? Eske mwarabuze uburyo canke muraca banda mwiyumvira ukuntu muzozisohora? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Hama no kuvuga ibintu byose umuntu arapanga, kuko ni album, novuga ko ari nka album y'indirimbo iri hamwe. Rero ntushobora gushoka umuntu azifata akazitangira rimwe, bivanye n'intumbero umuntu ashaka gushikako, canke uburyo wamaze kubitegura. Tubafashe yuko twabanje gushima kuzishirako, izo zimaze kujako nizo tumaze gushima gushirako. Hama ibindi bikorwa navyo buke buke uko biza birarangira bija ahabona bigashikira abakunzi bacu. Shalom. Ariko rero dusubiye inyuma gatoya, utarakizwa, nibuka ko bitwa Gitero Rax. Rero kandi wakunda kuririmba indirimbo z'isi. Rero bituma nshaka kumenya ni giki cyatumye uhinduka uja kuririmba indirimbo z'Imana zo gushima. Cyane cyane numvise indirimbo kuri YouTube nizo gushima, gwashima Imana icyo yagukoreye. Hari indirimbo imwe nakunda kurikirana yitwa Nugira ubwoba. Rero ndashaka kumenya none muri iyo kariyeri yawe ya kera, novuga muri mu ndirimbo z'isi, yarakoreye novuga kuva mu vy'isi ukaja muri gospel, muri vy'Imana, niye challenge waronse? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Murakoze kuri ico kibazo. Kimwe novuga nuko ntibiba byoroshe, kuko kijya gihe uburyo nabikora, hari ukuntu wasanga ko deja nari maze kugira famille yabo bantu b'abaririmbyi cyangwa y'ama studio, ku buryo byashobora no korohera umuntu ukavuga ati ndafise akaririmbo, cyangwa bakakubaza mbe kutaretse gusohora urashobora kuza ugasohora n'indirimbo kwa gusa. Urumva muri ico gihe ego byaramera nk'ibyoroshe. Ama rero bose novuga byinshi ariko reka ngenda cagagura kubw'umwanya.
burya rero je kugira ngo nshobore kuva muri ntuzenya kuririmba secular music nkaja muri gospel jewe nta novuga yuko byaranyoroheye kuko ni umuhamagaro numvise uri muri jewe nta butumwa babanje kumbwira nta kibazo nabanje guhura naco oya ahubwo ni isaha y'Imana yari yageze hama umuhamagaro uraza numva ko kubaho kwanje numva ashaka kubaho mpimbaza cyangwa ntazira Imana ni muri iyo ntumbero rero nabyisanzemwo nsanga rero sinovuga ko nashatse kuvuga intahe yose kungene byagenze kugira nshobore aho nyene ushaka kuvuga intahe kuko urumva uravye na Prophet Joshua yahoze aririmba indirimbo z'isi ariko ubu ni profeta akomeye kandi afise urusengero rukomeye urumva ari ahantu yaciye kuko kenshi usanga abaririmbyi baririmba secular usanga kenshi bakoresha ibintu by'ubupfumu kubera indirimbo ziwe zikundwe cyangwa kujya gutanga kuko urazi isi yose ubu urazi ngo abantu bavuga ngo Diamond ajya hana mbege ivyo wombwira ko hari ikintu na kimwe wabikozemo ayo makuru ugenda akunze kuyumva bavuga ko benshi barakoresha ubwo bubasha butava ku Mana cyangwa badakoresha impano zabo uko nyene hama ngo zibashoboze kugera aho kugera kure je ku bwanje by'ukuri sinzi n'umupfumu kungere ametse ndababona munuze mu mafilme cyangwa kumva ati urenganye tubuye uriya n'umupfumu cyangwa aha naha bujyanye hakorera umuntu w'umupfumu jewe by'ukuri ibyo bintu sinigeze nakoresha impano yanje uko Imana yayimpaye kuko ni mama wacu yabidukundishije mama wacu yabatwigisha kuri kuvuga rero mu muryango wanyu mwese mwarabaririmbye ego ashoboja ugiye kuri masosho media karondera amazina kugira amazina yo tuvukana gusa abenshi ntibaririmba gospel baririmba nyene nkazijya nahora ndirimba zisi bo Jese umvuga ngo nizisi kuko nabo bavuga ubutumwa kuko ndibuka je kenshi nakunda kurimba indirimbo zihanura narahanura cyangwa nkaririmba urukundo rurimo guhanurana kwigishanya guhanurana kubuza ubuhemu ibintu nk'ibyo ni kuvuga hari message nabandi ko ndahereza abantu rero nabo bujya umuririmbyi wese hari ubikora afise intumbero yiwe cyangwa afise abantu ashaka kubwira cyangwa afise ibintu biri muri we ashaka gushira ku mugaragaro cyangwa gushikiriza abantu akabona uburyo bworoshe kandi bwiza bunyaruka no kugera kure ni mu ndirimbo watubwira ntagukiriyemo watubwira itandukaniro rya kuririmba secular na gospel ni kihe wumva ko hari mu itandukaniro kinini kini muri zo kariyeri itandukaniro aho riri cyambere bono bivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi urukura ririmba izindirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana hari ahantu wumva by'ukuri yuko nturukura ririmba gusa uraririmba ukumva ko hari ubundi bushobozi buri nyuma yawe urumva nyene ko ari ahantu nyene urukuraja sinzi kuno gicapo no guha kandi kindi naco mbanzi neza ko ndiko ndarungika ubufasha cyangwe ubuvuzi hari abantu baza gukira hari narimba indirimbo yo kuremesha umuntu nkamubwira ati malgré tout hariho Imana ntugire ubwoba Imana irahari usanga hari umuntu ayumvirije yari ahantu azazaniwe atabona imbere n'inyuma agaca yumva yuko umengo niwe ariko arabwirwa hama mubiciye muri iyo ndirimbo ubushobozi bw'Imana bukamusanga hari bukamusubizamo ivyizigiro akumva yuko nubwo biruko nubwo bisa uko bisa mwijuru hari Imana kandi yuko nubwo bwokwira buteba bugaca imvura nubwo yo kwigwiragwa
itegereza guhita hama akabaragize ene arakize. Ubutandukane rero buhari nuko ndashobora gukiza imitima y'abantu tutanazinanye biciye muri ubwo butumwa kuko two dukora igikorwa c'Imana. Mugabo zijya zindi indirimbo urumva ushiremwo kugira umuntu atambe aryoherwe, byari ibyo urumva sinzi ko hari abafashwa, ariko aho nizera neza ko bafashwa ni muri kino gikorwa c'Imana, kuko ivy'Imana no vyita sinzi no koresha terme ati ni miti, biravura, birakiza imitima, birakiza akabonge, birakiza imibabaro utarinze kubonana n'umudokiteri. Ni giki woha nk'abaririmbyi baririmba gospel, kuko uravye muri iki gihe abantu basikiye baririmba gospel ni nka secure, ariko uravye indirimbo ico isigura ukakibura. None ni giki woha nka message nk'abaririmbyi b'abarundi baririmba gospel? Okay, urakoze kuri ico kibazo. Icambere nta bintu vya shetani bihari. Shetani camuzanye kwisi kwiba ivy'Imana yaremeye abantu, kuva mu mpano zaba zo gutamba, zaba zo guhinyanyura cankwe kuririmba. Sinvuko no nabivuga neza. Siro narakaje mavuga na vya shetani bihari. None gute ni bihari gute? Impamvu bidahari vyose byaremwe n'Imana, kandi Imana yabishizeho kugira ngo twebwe nyene tubiganze, tubibemwo kandi tubinezererwemwo. Urumva nk'akarorero mfata ari nk'indirimbo yiwanje ivuga mbwa ntiraje habona vuba izoja habona, ivuga ati nitakuchezea Baba wewe mfalme wangu, nitakuimbia wewe siku zote milele. Sasa iyo ndirimbo sishobora gufata amajambo avuga ati Mana nzogutambira, cyangwe basitugire nzogutambira Mana na Dawidi yaragutambiye, hama ikiba indirimbo ndirimba ngira ngo nzogutambira Mana na Dawidi yaragutambiye. Ni kuvuga bivanye n'amajambo uruko raririmba, urumva muri wo direct mucobona igicapo c'umudiho, hama igihe uruko raririmba ati ndakuchezea cyangwa reka ndagutambire wa Mana we, ntegereza kwiro turuva natambye byanka byakunda, cyangwa ndiko ndayiririmba shobora no kutabwira abantu uti haguruka mufashe gutamba. Bonyene amajambo ari mu ndirimbo n'umudiho bakumva ivyo ndiko ndaririmba, bakumva umenga niwe, agaca yibuka ivy'Imana yamukoreye. Nari narasengeye uruvyaro, Imana yararumpaye. Nari narasengeye kugira aho iwanje ho kuba mbe mu buzima bwo gupanga, Imana yabimpaye. Wa Mana reka ndagutambire. Aza kwiro turuva yatambye uko avyumva, uko yumva biriko biraza muri we. Nta ntambo za shetani je ndiko ndabitahura kubwanje. Ariko uvuze gutyo abaze sometime hari gihe umuntu atamba ugasanga atamvye nk'izijya ntambo za Diamond, ugasanga zisize muri muri gospel mu rusengero, bagasanga gutangura gukritika ngo raba atuzana ibintu vy'isi. Urumva muri ari abantu batandukanye, ari abantu bareba ibintu bitandukanye, avuga bijya n'ivy'isi bijya si vyiza, ariko abantu benshi mu mitwe yabo bama bibaza ko intambo za shetani zirahari. None wewe duha umuco neza abantu bamenye kurigisha ati twabonye ikiganiro umuntu aduha umuco ku ntambo. Okay, ubwa mbere na mbere Yesu icamuzanye ku isi cyari gike? Cyari gukiza abantu. Hama yari yaje kurondera ngo abameze gute? No kuvuga babandi bataratahura iby'ubwami bw'Imana, Yesu nibo yaza akurikira. Yarabafata akabagira abagenzi, abari bisuma, abari abasambanyi, no kuvuga abakora nyene ibidashoboka. Yafata akabagira abagenzi kuko niyo nzira yo kuko yari yo nzira ihari kugira ngo ashobore kubatahuza iby'ubwami bw'Imana, abibakundishe ejo nabo bahinduke ubwoko bw'Imana. Rero
burashobora hari umuririmbyi ashobora gukora indirimbo akavuga ati ko ndaraba generation y'ubu iriko iratakara bariko barayirukira cyane barakunda cyane zijya ntambo beko bazikunda mu ndirimbo zitavuga ubutumwa bwiza ni kuki tutofata tukazikoresha muntu zenya muri izi ndirimbo zivuga ubutumwa bw'Imana kuko muri bajya abajene nyene hari abajene bariko baratakara mu bintu byinshi cyane ngaha abanza gukwegwa n'umudiho agakwegwa na zijya ntambo hama mu nyuma akaza gutahura kuko yabanje gukunda umudiho yabanje gukunda amajambo rero mu nyuma biza kumurungika gutahura kumviriza message iri muri iyo ndirimbo muri ico gihe arashobora kurokoka yakwezwe n'ibintu bitatu umudiho byitwa ko ugezweho intambo zitwa ko zigezweho mu nyuma akaza kumva rero ubutumwa buri muri iyo mudiho no muri iyo mudiho hamwe no muri izo ntambo akumva rero donc bwa bushobozi buri muri iyo ndirimbo bivanye n'umuririmbyi mission yarafise by'ukuri mba ariyo atari yo kurondera kuko hari abaririmbyi babikora kubwo kumenyekana bashaka kwitwa abantu bakomeye bagira amasikse gusa birangiriraho mugabo uzi neza ati mana ino ndirimbo ndayirungitse uzo yumviriza wese bivanye n'ahari cyangwa n'ivyo arimwo izo shobore kumukura aho hantu byitwa ko atari heza imuvane mu mwijima imuzane mu muco ndayikoze kubw'icubahiro cyawe iyo ndirimbo kayatura ko amajambo imaze kugenda bazoyakira bose ntibazoheza bayakire nk'indirimbo yo gutamba gusa no gupfa kumviriza bazoza gusanga kuko wabisengeye ko ibikorwa byose dukora atagusenga byose ni mpfa gusa rero wamaze kubisengera ni ngombwa izo ndirimbo zawe ziragenda zishike kuri benshi bashoboka hama zikize imitima yabo rero byukuri haniri ico no hanura abaririmbyi ni gukoresha baririmba gospel ntimwifuze gukora ngo mumenyekane abaririmbyi bashaka kumenyekana ku giti cyabo je ico no babwira dukore ikimana dusabye gukora Imana izo mpano ntiyazidoye kugira ngo tuzipfishe ubusa yavuze ati nimwiteho kwanza ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka ivyo bindi byose bisigaye bizoza bidukurikira nk'inyongera hama ikindi naco ti genda muvuga ubutumwa mubukwize no kuvuga shaka kubisubiramo kujya nyene kandi ndavuga donc tubushikane henshi kure cyane hashoboka kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke buganze isi n'abisi rero abaririmbye dufise mission ikomeye cyane turabavuga butumwa ba mbere bakomeye umwarayibagi bo si bose niko no bivuga si bose hari abazi ivyo barimwo hari n'abatazi ivyo barimwo rero iyo utaramenya ivyo urimwo ugenda nyene nk'impumyi mugabo uzi neza ivyo urimwo ukamenya n'urugamba ko nta bantu ba mbere bategwa gusumba abaririmbyi kuko na Shatani yari umuririmbyi mukuru mwijuru ni kuvuga ntashaka kutworohereza ategeza kuzana novuga amablokaje yose ashoboka kugira ngo ashobore kwampesha ibikorwa byawe byo kuhimbaza no gutazira Imana ntibishobore kugera kure ariko gusa kimwe nasanze byose bishobokera uwizera kandi yihanganye agakomeza nuwashaka kurondera amasikse ushobora no kuyaronka kandi ayo masikse rero aza kugutwara akurangiriza ahantu habi ego muri nature y'abantu muri kameremere k'umwana w'umuntu
hariho kwifuza ibyiza, twese turifuza kugira amazu meza, turifuza kugira imiduga, kubona imiryango yacu ibayeho neza. Rero iyo shatani acagufatira aho hantu akagusangamwo ufise ya mpwemu novuga y'ubwibone, yo gukunda icubahiro, yo gushaka kuja hejuru, urengana bajyana inzara ati wabonye igihangange naka kirarenganye, aho wejeje gukoroka, aho nuweje gukoroka, weje gusenyuka. Ni hahandi rero ejo uratangura kubikora ibikorwa byo kuririmba, ejo hazoza umuntu akubwira ati ashaka kugufasha, kugushigikira muri iyo mpano yawe yo kuririmba kugira ngo ibikorwa byawe bigere kure. Uzotangura gushimira Imana ati urakoze Mana, uranciriye inzira, unzaniye umuntu aza kumfasha. Ariko ukaza gusanga wa muntu misi afise siyo kwagura ubwami bw'Imana, ahubwo ashaka wowe uhinduka igikoresho kija kugira hane guturira ubwami bw'Imana. Nibyo biviramwe rero umuntu akavuga ati none je nogira success zirenze gute nkanaka, utanguye kuhonyene kwikompara n'abandi naho uhejeje gukoroka. Muri ico gihe uwo muntu arashobora kuza kandi akashaka kukwifatira mu buryo bworoshe, kuko yamaze kubona inzara n'inyota ufise, yamaze kubona aho ugwaye, aragufasha kugira ati ngo dukore, murakorana amasezerano, mugabo ashaka kukwereka amasezerano make, hari ayandi utashaka kubona. Ejo rero watanguye kugera ahantu doka ibikorwa byawe ko barabishira kure hashoboka, hamaga cagera igihe inama zitangura gukorana. Burya rero utibaza ngo uzi kuririmba neza cyane gusumba abandi bantu bose, nguko kuririmba kwawe niko kwashoye kugushikana aho ugeze uyu munsi, utangura kukwereka icabiteye. Ni hamwe batangura kukwereka, kuguha amakondisiyo, ibyo utegereza gukora n'imigigwa canke imigenzo utegereza gukora kugira ngo mubandanye gukorana nabo. Waraba wihe dufate wamaze kugera nk'ahantu hakomeye, umuririmbyi ariko arajugumiza isi nkuko bamwe babivuga canke baba bavyifuza. Muri ico gihe ugatangura kuraba bakaguha igicapoti, nitwavana utabikurikije iherezo ryawe riza kurangira uku nuko. Uza gusanga byanse yuko usubira inyuma, ikintu kimwe